big deal ngo iriya post Mbappe yarayikinze ko ngo ya Jose Mourinho bageze naho bazumumenyereza muri conference de presse arabwira ati je bita nibindaba nimba yarabikoze nk'umuntu ni nkuko yarayikinga no ku yindi no ku bindi n'ibindi nabonye yari ngo Mourinho abantu ati buryo yari Mourinho hagati ya Ronaldo na Ozil baca bigiranye na Mbappe na Arda Güler ni ntabari aramurabati ibintu yakoze ni sawa cyane nico gitubona bwe ko hari ibihe equipe igeramwo kandi Mbappe ni umukinyi equipe yose biriki arabana Perez n'agatatavuga ngo abantu ibihe kipi kiracamwe muri kubita kuri Mbappe mugabanya karimo Perez yabiyemye arabwira ati ibintu byo kritika Mbappe ngo umukinyi mubi n'ibitsinda afise mwe mu bikura he ariko kandi ngo asanga ngo kariya kajagari ngo kagashira kuba gahagaze ngo mu buryo bagiye barahitamwe amenyereza ngo guhera kuri Xabi Alonso yababwiye ko ashobora kuba yararetse abasosios nabo ngo baramufasha kudesida ubundi ngo izi decision yahora zifatira nka president yavuze ko Perez yafashe ngo yuko ubu nta muntu numwe azongera kumugira inama yuko agomba guha akazi mu bijanye no kumenyereza hari nayo mpamvu reka Jose Mourinho yipfuje cyane mu mazina mu nama abasosiyose bo babona ko Mourinho ari we mumenyereza ari ideal mugabo kwa Perez arimo makenga Jorge Mendes agomba abwira ati duha akazi Mourinho Perez nabo Nagelsmann deposa save Perez aravuga ati save imezuko ariko Perez agatiko baramitiyemo kenshi ati rero ariko Kylian abonye kuri marka abandi bavuga ko ngo ashobora kuba yibikiye surprise y'umugabo witwa Jurgen Klopp oya akigaragaza urazi Jake ndiko ndabona ku bice byinshi kwijana umenyereza wa Real Madrid mu mwaka uza ni hagati ya Poche na Desha hagati ya Pochettino na Desha kandi ibi kuri marka bavyandika bashingiye kuri ago Jemba Bona Desha ya post aheruka kuronka umugabo witwa Mudagi mugenzi we arutse kuronka kwa Real Madrid yabaye mu Real Madrid inde Toni Kroos of course avuga ati uku kuntu Kroos yoba ari intermediaire y'abakinyi n'uburongozi kwa Real Madrid byo tuma yoba ari diwo nziza peut-être ashobora kuba yo influence y'ijana rya Jurgen Klopp muri Real kuko erega si ibimenyetso vyogeza muri kano kanya je nibaza ko Jurgen Klopp na kintu kimontra Jurgen Klopp muri Real Madrid ikintu ca mbere gihari no buryo Jurgen Klopp ikintu ca mbere comuzana muri Madrid ntabwo gihagaze ku muntu yo mucina inzira ija muri Madrid oya habo gihagaze ku kintu Perez yafise nyamukuru co mukonveka Jurgen Klopp kuza muri projet Perez peut-être kumureka gafata des décisions kuko je ndabizi no munsi Jurgen Klopp avuga toke imiryango iruvere kuri Madrid Perez yo kwinjira ubwa mbere mugabo rero ikintu gihari uramukonveka ko kana kajagari uburyo agomba kukamana shinga bizobe vyijana kwijana we ntuvyivangemo kuko biboneka ko kuri Xabi Alonso nivyo avuga ngo baramuhiteho mugabo biraboneka ko ari uburyo ko kwamenyereza uburongozi bwa Madrid bujyama ku bakinyi ni situation ziri mu migwi presque yose ikeneye abamenyereza muciriza kuko ndiko nabona imigwi presque yose izotandukana abamenyereza ni atandukanye nabo hari aba intermédiaire biragoye ko aba intermédiaire bazohaguma nk'umu intermédiaire mbona je afise amahirwe yo kugumana equipe n'umugabo witwa Michael Carrick kwa Manchester Michael Carrick ashobora kwiguma basigaye na nabonye bataronse profil komeye kwa Chelsea bakeneye profil komeye wagenda kuraba hariya kwa Bilbao nabonye Ernesto Valverde baratandukana ngo bamaze kuba bayagana Edin Terzic of course mu nshuti wa Afrika wagenda kuraba novuga ngo kwa Liverpool bigaragara ko bariko barongera amahirwe adasanzwe ya Ernest Roth aho birumvikana ko Xabi Alonso arariska kuguma atakaza afise umuntu ngifise ko makenga ni coro kandi kumva coro asociari ni direct hari iwanyu kwa Chelsea uyu mwemero ushaka kudashaka kure coro Atletico nshaka kumwikura gusa ukabona iramwikura coro Atletico nshaka kumwikura coro murabana Mike ntashaka kumwikura oya nanje niko nabona gashaka kwa ni nkuko jewe kuri Klopp Jesse ni mana mugabo yinjiragiye kwa Real Madrid turindira gusa tactic majabo amenyereza babiri mbona bomenyereza Chelsea ni Julian Nagelsmann n'umugabo witwa Jose Mourinho Jose Mourinho ni sawa je ndifuza ko aba blue ko bumva yuko ibi bintu bazanye mumenyereza babwira ati vamwe mu ndekera akazi ariko Nagelsmann we babwira ko rugero ngana gute Nagelsmann no munsi bivanye na profil yavanye muri Leipzig akaja muri Bayern akavayo donc ikizere yageragirirwa na n'imigwi yitwa kifise profil remeye turetse n'ivyo hamwe na n'uburyo abadagi bameze abadagi ntubavangira mu kazi numuvangira ariko kandi hatra neva ugirwa amahirwe yo kumenyereza Bayern ikibazo rero niriye munyuma ukava kwa Bayern ukagirwa amahirwe yo kumenyereza National Mannschaft erega ni iriya Bodega n'agaciro mumenyereza erega nta mumenyereza iriya Bodega nta mumenyereza yica Chelsea no moso igomba ice na muri challenge yo kubanza kumubura
kumubona se gute ujya bane uwo bifuza aza nta kibazo bajya bafise hinga ahubwo urondera n'undi muto nko muri Strasbourg oya oya equipe bariya Philippe Luiz avuye kwa Flamengo merci beaucoup nuko bigenda kwa hariya muri riya kwa Todi ivyo Muganda kumbwira we ngo Mariki nundi ko ndabona abamenyereza bato bifuza kuduza Save baje kwa Chelsea wisanze muri desordre nk'iyo kwa Chelsea urariska kwica kariyeri yawe gusumba kuduza Save cyane of course kuko nka Rosenio yari muzaze kwiduza mugabira mwishe je kuko Rosenio naje simubona nk'umuntu yaratuwe Enzo yinji uko nyine agomba kuduza Save rega Chelsea yaramwiciye Enzo narabonye bamwe batavuga ngo nta commentaire nimwe kubakinyi oya abakinyi bari barambiwe kuko Enzo yasohotse batavyumva sinzi nakazi nango bari la majorité y'abakadre ba Chelsea Enzo yasohotse bamushigikiye ega mugabakinyi bo ibi bintu Rosenio nabayemo ni nko gusabota abakinyi ba sabota Rosenio nivyo biri kwa Madrid mumorera gusumba kuvuga Rosenio mumorera ko abakinyi ba sabota Madrid nimba ikeneye profile umumenyereza yarakomeye afite experience nuko Perez arurasha akarekira umumenyereza agafata ingingo zikwiye erega je nkubwije Perez akiriya na ntabwo hari bwagerega nibyo bapfinance roto ugira resultat zatumye soka muri Real ariko uburyo Perez we yavyimvira agomba kuvyubaka Ancelotti ari contre nawe ibaza umuntu kuguha vyinshi gusumba ivyo wo muhari kukamwima responsabilité bien sûr nivyo unasaba Arike ukamukubita Joseph Perez rero nuko gusimana yamuhiriye hari gihe sometime irongera umuntu akanavyubaka Manchester rega natwe diko tumeze wana nko tugira tuje mu kibazo cy'umumenyereza akomeye kandi wanuzo mukangisha ngo na Griezmann aranakuzana agusaba ibintu ubimwime kandi nikizobora kugusakinga hamashega ndayitorera Philippe Luiz na waze bimunanire amusakinga mugabe ico ndakubwiye aho bigeze Mike Real Madrid itandukanye n'izindi ekipa aho bigeze Chelsea nanje nivyo mvuga igomba guseda byanga bikundiga umenyereza akazi bumva ivyo ababwira simbibona uribuka abanyabitoro kujya uburyo bapanika kwa Paris simbibona na Serge Cruyff kibaza wo gura Mbappe na Messi nandi ugaca umenyereza nka Poche bizokunda aza turakwiye mugabo Fendo Ferrageze giye abaparisien barambirwa arambwira ati muze abanyamupira mbabwije ukuri turakwiye kwiyumvira abanyamerika mu mupira ako si bose si bose mugara prepare c'est pas bon nyene la prepare umupira ahubwo turakwiye kwiyumvira abagwiza tunga mu mupira je mbamona b'abanyamerika abarabo bari serie mu mupira no mu b'abanyamerika se abarabo no kwa Paris babaye serie ryari none mugabo urumuna barafise barabakwanyu erega kwa Paris barabakwanyu kuko nimba karayifishiraga yicarana na Muze Perez akicarana na Porta akicarana n'abandi ashobora no kuvyumva abarabo bari serie gusoma abanyamerika kabisa abanyamerika raba mani abarabo babaye serie Edi dufasha abarabo batatu donc wa City wa Paris n'uwa Newcastle nabo nyene hariho period Aston Villa ni babandi n'abanyamerika Aston Villa mengizwe n'abanyamerika Newcastle Newcastle abarabu wenje nakubwiye ati n'umwarabu yumva ari uko ebana ugutwi kwimena mugabo yarumva aza nkubwije ukuri ariko kumva ko tuvise Pep ntabwo harageze ko no munsi none abanyamerika ba Chelsea bumva frère tunarangiza ko n'umwanya wacu waheze bumve se amazi imyanya ingahe aza wowe ufashe umwanya basiragorinze kwa Paris kugira ngo barahisise avec umugabo yitwa Luis Enrique aza Chelsea none erega Chelsea ni kuva hirya yeje muri 2020 yitwa Todi Boere ni president wacu n'umunyamerika duharurira iriya myaka ya Arsenal na za Manchester mu kuboronga niyo tugira duce none erega niyo hantu nimwayica hano umunyamerika nimwayica makaguma bibona akavyirengagiza nzovuga ko yabaye nk'abandi mugabo unamuzi dufata abanyabitoro binjiye saison 12-13 menga kwa Paris bagize réussite muri 2025 kandi n'amayeza hamwe mwiza batatunze ariko mugabo barabara ngo barabikora navyo bigeze bakora wowe bagumugurira abakinya bamenyereza ugafata equipe ukaya Poche ufise Messi na Neymar na Mbappe ukibaza ko Poche azobashobora baranabagura basi ukongeramo Rorambra ukazana aba Christophe Garcia amenyereza bato bose ukarundamwo umumenyereza nemeza ko batunze bajya abanyabitoro mbere yizajye umugabo witwa Luis Enrique ni tushere wenyine Mota wewe ni wifanire Mira nachikugwa Chelsea nakira hapana cyari kare kuri Todi Boere ni umunyamerika vyaraheze Todi Boere none si transition kuri haza vyaraheze kuri Todi Boere ni transition kuri tushere arazana umumenyereza akomeye aragusaba umumenyereza arasaba ibintu aramusakinga nawe yohitamo no kukuzana ngira ngo ukuri byashaka oya mugabo gushika ryari kwa Arsenal byo guvuga gushika ryari muri Manchester n'ikoso abanyamerika aya kwa Arsenal rega si Joshua Kroenka kize ryari kwa Arsenal si vya kera kwa Arsenal bavuye muri projet ya Wenga yo kwa bakuza bakadandaza bava kuri
Haibari baza kuri Emirates babanza bari ayo mafaranga y'abandi Nasanya ubaza ngo birakunda mugabo no muzi wa period tugeze Wenga yaranezero no kwama ari muri Afrika kugura mu bakinyi ba 600,000 wisa ariko niyo yari objectif rego no mususome ivyo Arsenal bitabo bagiye barandika byinshi bikomeye ya Wenga Arsenal ya Wenga izora isiniba Wenga ubwo kwiye kubakirwa mu nimari hano oya hari ya Wenga ameze neza iyo Premier League yari yahaye hanyuma ja muri project kubadandariza bari muri project kubakirwa nka Emirates Stadium rego no muzi amafaranga bari kubamwo n'amafaranga ya Wenga mvango binjije kwa Wenga nico gituma mvuga ngo uno munsi Arteta mugabo kandi umenye ngo uno munsi project ya Chelsea ntabwo yoga ubushobozi bwo kurindira nka kujya kwa Arsenal niho navuze nanda aba bagabo binjeje kuko nagomba mubwiye ko project kuri Arsenal kuko amafaranga arahari yari baye project y'amafaranga mbwapana ibikombe herego umenye ko oya pare y'amafaranga aya mafaranga bari ko bararondeza ibikombe kuko ça fait ni project ya Wenga barindiriye uno munsi rero Arteta ukabura igikombe uyu mwaka Arteta ukabura igikombe uyu mwaka nayifata nka ejegere ça fait 20 mugabo ça fait 20 ans erega 20 projet barimo we n'uyumva Mike projet barimo kuri Wenga yari kurondera amahera yari yandi bwa mbere equipe financier megagara neza atamadeni projet yari yandi ya Wenga ya bene equipe bwo barangaje imbere Wenga kubera yuko Wenga izo fere isi bararayishije kubera Wenga nani aza projet ni amafaranga cyangwa projet n'ibikombe muri equipe avant ya projet y'amafaranga na projet y'ibikombe bivana na situation wisanzemo Arsenal bisanze muri situation bakinira Haibari nibo batse ikibuga gaza aha rindira gato situation ya Tottenham batsemo ikibuga niyo situation ya Arsenal no Arsenal avant iyo mitahe yuko Arsenal ubaka ikibuga nka Emirates Stadium basavye ingurane nibikunda basavye ingurane iyo ngurane no munsi barayirishe kubera akazi ka Wenga rabaka 200 n'abantu ngaruka ronga cyangwa Arteta rero no munsi wowe uragura umukinyi Wenga taguze reka tukubaze igikombe kubera ko Wenga yarabiteguye raba ni Tottenham Hotspur nyuma yo kwa ikibuga ya Karuseli Tottenham ikiragongwa nayo nyene ni hano rero cyangwa rugajavuga ngo raba no basi ko yubaka ikibuga abamenyereza mugabo ariko tote bubatse ikibuga tote bubatse ikibuga bafise amahera no bitandukaniye Arsenal bubatse ikibuga tamahera bafise ça fait 20 ans izo 20 rero no munsi niyo ngaruka nkavuga ngo Mike inyuma ya Wenga kubaka ikibuga Wenga yaragwaye stability yo kugura umukinyi wese ukinira ku kibuga ciwawe Arteta buri gikombe vamwo niyo difference yari kuri Wenga hari pressure y'igikombe yari kubera abarongozi ngena oya ni bara barongozi muri Manchester bari bakiri muri periode ngamwe muri kuja kure ivyo bihe kwa Chelsea ntago bo kurindira uko ntibikunde ikibuga gifise nibo kurinda gute kandi abanyamerika ari ngurane barimo none ari ngurane amafaranga barimo nese aba proprietaires basa benebo rero ikintu gihari hasabwa ko benebo bahinduka mu mutwe niyo business yabo buryo ripanze reka nagwa projet buryo yanditse reka nagwa karero kwa Barcelona kuko todiga projet todi navuga ngo je amara 20 ans todi ndamwirukana kandi equipe ari gwi reka je ndagwa karero bwana Eddie na Mike dufata karongo muri equipe ya Barcelona aba Bruce reka nagwa karongo mu Barcelona kunibayo niya guma mu situation Chelsea fese rindira gato gusoma Manchester FC Greza rindira gato niba guma uzi imyaka bakoze manifestation dufata karorero nkamenya kujya manifestation hari cyafashije kugira Glaza barekure na gatoya akaroje niko naguha Eddie nkamwe umugabo yitwa Laporte iyi manda yugira kabiri nubundi yohere equipe itaragaruka kuri regle ya NCR mugabe inyuma y'isohoka giwe ikaba ni Barcelona kinira Camp Nou ayo madeni yaheze iri capable yo gusinyisha abo bakinyi ibi bintu umugabo yitwa Afrika azobishimirwa kuko hariho equilibre azobera maintenye ituma rero uza aba kuri pressure niwe bitandukanye kwa Arsenal buriya bari abanyamerika kuri Wenga na amafaranga bashiramwo ahubwo bari mu kinogo no munsi zo beneficie kubera Wenga bari bamaze kino inyuma yabo rero mukuraba projet yabo ko Wenga yagufashije ukagaruka ukibuga ayo madena kariwa ukisanga kuri nivo gura umukinyi miliyoni nka Declan ukongeramo Gyokerezo ukongeramo bande ni gute buri bikombe uno munsi ne wageze vuga ngo ubibuze umuproprietaire wa equipe reka tubikubaza iyo duhagaze tukita Barcelona kimaze imyaka 11 izo processes turazisemo zo kubagiye kubaka ibibuga n'ibindi turazicamo n'ibikombe none munsi tubibaze igikombe tubibaze uburongozi bwa Barcelona oya magana ko twadufise ibirorero bw'ama equipe yubatse ibibuga mu rwego mitwara ivyo bikombe bana na context erego ucubatse uzavingura nonse umupresident ndadashobora umupresident yaramarika equipe kandi Eddie mutandukanye izi equipe ziri mu minwe y'abasocios na equipe ziri mu minwe y'umuntu nk'umwe abaserukiye company runaka biratandukanye izi equipe wowe nimba ari blue ko bakagukwita inoti kubaka ikibuga biragoye nabigoye je nkubwije ko ngo dukwiye kuraba jewe ndabona ko abanyamerika umupira bari barawusubiza inyuma n'aba businessman gusumba uko bitwa ama sportif iyo baje mu maclub hari n'imigiye bavuye mu minwe no munsi
ari mu gikomeye sasa abanyamerika gusa abanyamerika karaba bro je ukunda bazi abanyamitahe benshi badatahura umupira saa yine n'iminota 11 turabashimiye cyane abadukurikiranye mwese telefone nk'imwe gusa mu bundi dusezere ariko